Ndabaramukije cane bakunzi ba Namburi Data TV na cane mwebwe musanze mukunda gukurikirana ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kuranirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye nivyo ndabipfurije muteramanye na jewe Janvier Manirambona nkabari jewe nkunze rero kubashikiriza kino kiganiro kandi je mba nakibateguriye ubuheruka twarabiye hamwe ingene dushobora gukora umuti uvura indwara yo gucibwamwo tukawukora mu mazi y'umuceri twarabonye ingene dushobora gutunganya umuceri tukaronka amazi yawo hanyuma twarabonye ingene umuntu ashobora kuwufata kugira ngo uwagize ikibazo cyo kucibwamwo canke ca diare ashobore kwifashisha ayo mazi y'umuceri kandi twabonye yuko ivyo bishoboka vyoroshe bitagoye naho umuceri wazimvye twabonye ko umuntu adakoresha umuceri mwinshi kubera ko umuntu akoresha agatasi kamwe k'umuceri murumva yuko gira ngo ari nk'irobo sinzi kumbure tubishize mu ntuze mu biharuro vyumvikana none rero turiko turabandanya muri urwo rukurikirana nyene rw'ivyo biganiro bidufasha kumenya mbega n'ibihe bintu dushobora kuba twokoresha mu gihe umuntu yagize ikibazo c'indwara yo gucibwamwo akaba yokoresha ya article 15 bavuga ngo ni nzideburuya nkuko abandi babivuga mu kurindira ko aja kwa muganga ngo yisuzumishe bapime barabe mbega yagwaye gute yagwaye iki mbega nana mami bene ibiyoka ni intoxication alimentaire hariho ibintu byinshi kwa muganga basuzuma iyo umuntu byapararanganye mu nda hanyuma akagwara iyo ngwara yo gucibwamwo none rero no munsi turabira hamwe ikiganiro kigira kabiri kitubwira rero mbega twokora iki ni iki codufasha kugira ngo dushobore kwivura cyangwa se guhagarika iyi ndwara ya diare yo gucibwamwo cyo tugomba kurabira hamwe rero no munsi kintu umuti ugizwe n'amazi hamwe n'indimu hamwe n'ibyo bita ngo ni bicarbonate de soude ico kintu se cyumvira umuntu hava byoroha kuko umuntu kivuga mu kirundi kumva ariko mugabo birahari mubibajije biraboneka urumva ko nyine mugabo byo bisaba ko umuntu aca kugura kandi noneho n'ibibindi byose burya nk'indimu batari bake barabayeho ubuzima badashobora kuzironka batarinze kuzigura urumva yuko byose bisaba ko umuntu ntagira kigoro mugabo kameme umuntu ashobora kubironka hafi bitamutwaye uburyo burebure rero uyu muti uno munsi nawo uri muri rwa rukurikirane rwa ya miti umuntu ashobora kwikorera wenyine muhira hanyuma agashobora kugarukira ku magara y'umwana wiwe cyangwa se y'umubanyi cyangwa se y'umunyamuryango yagize kino kibazo c'indwara yo gucibwamwo igituma rero ino ndwara ari indwara idasanzwe ni indwara ishobora guhitana umuntu n'ingoga ni indwara ituma umuntu aremba n'ingoga nibaza ko nkabizi ivy'ikiganga bo barabizi yuko indwara ya diare ari indwara bisaba ko umuntu akurikirana umurwayi cane kandi byihuse kugira ngo ntakame amazi kubera yuko muri kwa gucibwamwo kwiwe aba ariko atakaza amazi menshi kandi mu kiganiro tuberuka twabonye ko adatakaza amazi menshi gusa ahubwo atakaza n'ivyunyunyu biri mu mubiri ico twita ngo ni les sels minéraux mu kinofunofu cyangwa se mu mvugo y'ikinyamazuru rero mwebwe mutakurikiranye kino kiganiro carenganye twahamagarira kukiraba kugira ngo mwumve ingene urya muti umuntu ashobora kuwutegura kubera agaceri burya karaboneka n'amazi araboneka naho bihora bishika mu bisagara bimwe mugasanga kombure yakamye ariko mugabo nyine ndazi yuko ivyo bintu bibiri ari ibintu bishobora kuboneka rero kandi namwe muri bashasha mutahora mukurikirana bino biganiro byacu akaba ari ryo rya mbere mu bikurikiranye twobahamagarira gufyonda ngaho hantu handitse sabone canke subscribe kugira ngo muzohore mubona ibiganiro byacu turafise ibiganiro bitari bike duhora ducisha ngaha byaba ibiganiro by'amagara y'abantu caba ikiganiro igitondo gishasha aho dusangira namwe ijambo ry'Imana ryo mu gatondo caba ikiganiro umutsima w'ubugingo aho tuganira namwe dusangira namwe inyigisho z'ijambo ry'Imana haba mbere n'utuntu n'utundi bivanye n'ibyo twabateguriye tubona yuko bishobora gufasha umuntu kwiteza imbere kumenya ico gukora n'ingene vyogena kugira ngo ashishikare kubaho neza
kandi ashishikare gutera imbere. None rero nuko aha tugiteguriye ni ku kazi, ni muri farumasi Kaze Kinama, urashobora kuri ngaho mu micungararo kumbure. Turagerageza kurangura imiti, ushobora kuba warondeye umuti ukawubura cyangwa ukaburi ngaha hafi. Karibu ngaha muri no farumasi Kaze Kinama, ni amfasi ya Nuweva, aho bavuga ngo ni kuri Nuweva Vista, hakurya y'ishengero ry'abatemu do Jehova ngaha mu Kinama nyene, kuri Ave Marie mu micungararo yaho bitangwa ni kuri Malaria. Ibyo byose ndizera yuko abantu bazi ngaha mu Kinama badashobora kuhayoberwa. Nuweva Vista iramenyekana cyane, ni hoteli. Ave Marie n'ishuri naryo nyene rya kera, nizera ko abantu benshi bazi. Malaria naho nishira hamwe rigwanya malaria, naryo nyene ni rya kera, rimaze imyaka myinshi. Ku buryo rero umuntu wese azi hano hanashobora kugira ante ashobora kuhamenya. Rero iyo umuntu afise ikibazo c'indwara yo gucibwamwo, ni ngombwa, ni nkenerwa yuko anywa amazi menshi kugira ngo bikunde iyo diare yagwaye ntihave imuhitana. Ni vyiza ko umuntu anywa amazi menshi kubera yuko umubiri uba watakaje amazi menshi, kandi utakaje amazi menshi hacaba ico twita ngo ni déshydratation mu Gifaransa. Naho novuga ngo ni ikibazo co kuma cyangwa se co kubura, co gukena amazi nako mu ntunge, ni ikibazo c'ikena ry'amazi mu mubiri. None rero nuko iryo kena ry'amazi nayo mu mubiri riba ryatewe n'iki? Riba ryatewe nuko umuntu yatakaje amazi menshi muri kwa gucibwamwo, navuga ko kumbure aba yahuye nako. None rero uyu muti wacu umuntu yokwibaza ati mbega none ni ibihe rero umuntu akwiye gukoresha mu gutunganya, mu gutegura uwo muti? Uyu muti wacu ama ingredient awugize nkuko babivuga mu Gifaransa ngo les ingredient, ibiwugize no kuvuga umuntu akoresha litiro ry'amazi, hanyuma agafata indimu, zijya ndimu nyene citron zitatu zigereranye, nimba ari nini naho umuntu acafata nka zibiri. Hanyuma iruhande y'izo ndimu agaheza agafata kuri ya bicarbonate de soude, agatora agafu gakeya, agatora dukeya nka kurya umuntu novuga ngo atora agati ko kuri gata. Nakoze mbona kumbure haraba ibintu byo kuri gata umunyu cyangwa turese n'ibyo isukari, ibintu nyene nk'ibyo umuntu atoresha nyene intoki zibiri gutyayi, utwatuye tukaba ari utwo nyene. Hanyuma rero umuntu yogira rero ico bavuga ngo ni une pince yanuzeye ya quantité ya bicarbonate de soude. Hanyuma ngo umuntu gacafata ngo ikiyiko cuzuye isukari agashira ngaho. Ivyo ni ibintu bine rero tubona ko bikuru umuntu akoresha canke se ategura iyo agomba gutunganya uwo muti. Litiro ry'amazi, indimu zitatu ntono zibayabaye canke zibiri nini, hanyuma kagantu ka bicarbonate gatoyo gakeyo umuntu atoresha intoki zibiri gutyayi, hamwe n'isukari yuzuye ikiko kimwe. Ivyo bishize ngaho rero ikiba gisigaye no kumenya ngo none uno muti ndawutegura gute, ndawuteranya ndane ndawuvanga gute. Ingene rero umuntu awutegura canke se préparation y'uwo muti, ufata ya mazi ukayavanga na ya citron canke se ya ndimu, navuga ngo wakanye umutobe wayo, ukabivanga mu kirahuri. Umutobe w'indimu, za ndimu zitatu canke zibiri nini hamwe na ya mazi, muri rya litiro ry'amazi niko novuga kumbure, ukabivanga mu kintu. Hanyuma ugaheza ukongeramwo ya bicarbonate, mbere ngo ugashiramwo n'akunyu gakeya. Hanyuma ibyo byose umaze kubishira muri ico kintu kimwe nyene washizemo ibyo bindi byose umejeje kudondagura, ugaca ufata na ya sukari ngana na ca kiko kimwe, ukavanga ukabishira hama ukabivanga. Hanyuma rero ugaca uza urabinwa, bavuga ngo ukabinwa kenshi ku munsi. Kenshi ku munsi bigomba kuvuga ngo si mu gatondo, saa sita no ku mugoroba gusa nkuko kumbure tubimenyereye iyindi miti ifatwa, ariko bigomba kuvugwa ngo kunywa kenshi ku munsi ni ukugerageza ukaguma ubinwa. Urumva litiro rimwe ku munsi, utarinwereye rimwe kumbure ngira ngo urumva ko ushobora kurinwa akatari gake hafi na hafi. Kuvuga yuko rero unyoye naho rimara ryose ku munsi ntiwoborerwa, ntiwogira ingaruka mbi. Urumva yuko
byemewe yuko umuntu uyu muti wacu awunwa kenshi ku munsi gashoboka. Nuko rero bakunzi ba kino kiganiro Yaga Muganga, uyu ni wo muti twari dutumbiriye kubabwira uno munsi, aho tubabwiye umuti ugira kabiri dushobora kwikorera muhiri wacu, kubera murazi yuko hari igihe bica ugasanga ivuriro riri kure, déplacement ntiyoroshe, nta maambulance, nta nderuzo, ugasanga biragoye kandi umuntu ararembye cyane, mbere kubera yuko yahereye mu gatondo acibwamwo, ugasanga uyu muntu ageze igihe mbere novuga ngo hatangwe kuboneka n'ibindi bimenyetso byo kuremba, umuntu akaba yabuze ingene yotabariza no muntu. Rero wewe wumvise kino kiganiro, ejo ni wabona umuntu afise ikibazo nk'iki, twizera yuko bizokorohera. Kuri Ntambwe Idaheta TV mu kiganiro Yaga Muganga dushira imbere ingene umuntu yoronka ubumenyi bw'ingene ashobora kwifasha, ashobora kubungabunga amagara yiwe, ashobora no kuba yotabara cyangwa agatabariza umuntu igihe abonye ibihuye n'ibyo tumaze kubabwira, kugira ngo bikunde umuntu agire ashobore gusova ubuzima bw'umuntu, bwabo ubw'uwiwe canke ubw'uwundi mu kibano, ashobore kugira novuga ngo kwideburira nyene, kwibako atabanje guhangayika bavuye ngo mpaka kwa muganga, kubera yuko abantu benshi burya bicwa no kutamenya. Na Bibiliya bivuga mu gitabo ca Mose ngo mon peuple périt, kubera yuko hariho ignorance. None rero urumva yuko n'abantu b'Imana burya ngo bicwa no kutamenya, rero n'abantu muri rusange bicwa no kutamenya, ariko abantu baronse ubumenyi buhagije birashoboka cyane yuko ikintu kije ikiba kikiri gishasha ubuzi ingene ushobora kucifatamwo, hanyuma ugaheza ugashushira mu ngiro vya bindi wigishwa, vya bindi wumvise mu kiganiro Yaga Muganga. Tubonye rero yuko dufata iritiro ry'amazi, tugafata indimu 3 zibayabaye zigereranye canke 2 nkuru nini, hanyuma tugashiramo akunyu gakeya, tugashiramo isukari ngana n'ikiyiko, tugashiramo rero n'agafu gakeya ka bicarbonate de soude dutora mu ntoki gutya. Iyi bicarbonate de soude niyo nibaza yuko bisaba yuko umuntu agenda akagura, akababwira ati nshaka bicarbonate de soude, hanyuma bakayimuhereza gutyo. Rero ivyo ubifashe urumva yuko bifasha, kandi utiriwe urarindira ngo umurwayi arembe, hanyuma ukabona kumutabariza no kumujana kwa muganga, kugira ngo rero habeho ibipimo vyimbitse bisuzuma, bihinyuza, vyerekana ikibazo uyu murwayi wawe afise, yaho cazananye, icabiteye. Ariko mugabo ubu urumva ko biba biriko bikurikiranwa atagizene, atagumye asinzikazwa nuko gucibwamo. Nuko rero mwakoze kuduha umwanya urazimvye, umwanya n'amafaranga. Abantu dutunzwe no gusatira, udakuye amaboko mu mpuzu nironke ico ufungura. Rero mwakoze mwebwe mwashoboye kuduha umwanya kugira ngo mwumvize kino kiganiro Yaga Muganga. Mwebwe muri bashasha mutarafyonda kuri sabone, tubahamagarira gufyonda kuri sabone. Tubafitiye ibiganiro vyinshi vyiza biryoshe, vy'iyobokamana, vy'amagara y'abantu, vy'utuntu n'utundi byose bikenewe mu buzima bwacu bwa misi yose, mw'iterambere ry'umuntu n'iterambere ry'igihugu, kugira ngo dushishikare gusatira twerekeza kuri yambo na kazoza y'igihugu 2040, igihugu cifashe 2060, igihugu giteye imbere. Murabizi nyene rero mwari muteramenye na jewe Jean Imana Irambona, sanzwe ndakibatunganiza nkakibashikiriza na kagaruka. Tuzosura mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha.